TV. Ajiki mbona? Umva urubanza je maze kubona komite atakina kimwe kiramfasha. Nta kuntu tuza kumbira ngo. Yabatamba kweri basavye cyane. Bajya ntaje nabo ba. Nimba ari miburi yiburi ndabayise nkani gatubandanye urubanza. Sheri kandi ibyo urabizi ibintu byo by'imanza ngene bimeze. Wewe marene wawe urazi impuzu yambwiye ngo mugomba kwambara amahera azova. Ngiye ambwiye ko impuzu azoyirondera amahera tuzomufasha nayo imvutano zo gutwikurura. Numva byifashije ho bari sawa. Imvutano zo. Yo bari sawa numva yo badufashije. Mugurumva je nama yarafise. Oya batamba ntibobo. Bajya bo bavuze ngo bazotamba ivy'imiziki ngo ivy'imiziki yisi. Nta muziki usinkeneye kubona mu rubanza rwo wanje hazokora indirimbo z'Imana gusa. Nizo zikirundi imbere bikunza bazotamba indirimbo z'Imana bazitambe mu vy'ikirundi. Abijya n'imico kama iki. Mico kama y'abarundi. Gategezwa gutamba nomva urubanza rworyoha gute. Bo ere ikintu kimwe mbona. Ndiko ndibaza tuzobe twambaye ivyera. Hasigaye mwebwe twe twaraheje. Ndiko ndibaza ko nzoba nambaye. Ndiko ndatambuka imbere y'ishenge nambaye ibuka. Nta buka nzoyambara. Wacanye frere. Nzoba ebana. Zorondera bodyguard ndazihembe. Mukame mbenga ingana kunzotambuka imbere y'ishengero bavuga ati nguyo kandi ubanza guhanje tuzoje. Ibintu by'injya namaze kubishiramo ibyo navuze yabo mwenda bagati ibintu byo kujya bizoye mu rubanza ntabyo kunywa ifanta ngomba tunywa amafanta abashaka bataye bavuze ni mu rubanza kwa Gwangara narariye. Ubukumi bwanje mana asha ntibugiriye. Jewe rero nicunda haje wanyu ndaza so kadone ndazi so wazo guhitongo none niyaguhitongo tuzorira twebwe. Emwe ya muzoririmisha. Tuzoririmisha nta nijyo nzigera nja kuraba. Gusa reno ko arabaruguru hazozangira bakeyi. Mama Kesi. Amahoro Mama Kesi. Ni sawa. Makuri imizi. Neza waraje. Asha, mahoro muti. Yambuye. Mwaje cyari. Amazina nk'imyaka ibiri. Ni myinshi. Kakesi ubukarakuze. None nk'ivyo je bimbaza gute. Wumva amazina n'imyaka yari hariya nyine kubanyuka. Kandi ukarakwije imyaka ibiri. Arayikwiye. Nakana nakahe. Nakana kiwe muti. Nakana yavyaye. Yavyaye. Ashara amaze kubyara kwe. Yaravyaye kabisa. Kandi muti burya siwe berekane mu ishengero. Reka ko mashigire mariage ahubwo usanga wihenze se Mama Kesi. Hasi ni henze. Mama Kesi. Umugire mariage. Emuraronse business. Inkwani wanyu zizwamenye. Mariage izogwa mushiko ni yakana. Zitatu zose. Akoze zitatu. Yep. Numva ni hatari. Ubwo mugire ni yakane kwe. Oya tubaziwaye. Imwe muri umungana na wa musoda. Yatwawe n'umusoda. Yego muti. Yatwawe n'umusoda kwe. Uwo mwana no umusoda nyine. Sindavyibaza ko yo bari umusoda. Kubera yamaze kuvana n'abagabo batatu. Yo batatu bose. Yego. Oya nta batatu menga ni babiri. Ngumuru monje ntimushiramo. Ndinde. Yari muri Kongo. Bari mu gisoda reka kutuvangira ibiri. Oya ntavyo navanze no kuri. Amahoro mwebwe murongo iye. Urubanza rwanje mwegise muri komite. Ngo tumaze tumenye ngo abahagarika urubanza je numva ari ibintu biriko biraza. Mari mene ngabagari ku rubanza. Ndizo ivugana dimanche nje kuri eglise. Sawa. Uti rero urumva uboni Mama Kesi. Nene gabo. Urubanza mugabo muhagarike no gugwana. Ntiwabonye ko batwereka. Kandi muba. Kandi wari umukobwa uyu kuko imana ni mwiza. Nta mugabo n'umwe atamushima. Muga ni business yaje. Oya business. Gusa kubera urabona inkwano wamaze kumuka kandi usanga bavuga nk'imiliyoni nka zitatu. None wewe wazanye no kuruhagarika cyane none wewe n'igishaka kuzana. Nene Mama Kesi nari nakubaza n'umugabo wawe nende zo muhamagire Mariya. Ne watubonye baduhagarika washitse na bya Mama Kesi gute ko ari abantu muzofata cyo mu badi. Nene nuri Mama Kesi none. Bayi rero mu. Oya ntaco nubwo rushindiye rwansete Mama Kesi nta kibazo ngiri uko kuyi. Wewe n'uyu turazogana ejo nkagira mariage n'uyu. None umva kari project wagize. None uwo mwa wa gusa urabubera uwa makara gabanya n'abafana cyane ubu rero kuransesaguza amahera nk'amahera amaze gutanga uburobe nkaswagisha n'inyama nkamara kugura nkatanga amahera y'ibitoro naramaze kuriha y'imiduga
uzoyansa urumva umugabo yagiye muri Kongo twagize mariage resha ndonka akazi hajya na sereva burya we niho twakutanye urumva umuntu yagiye muri Kongo no kumanda muri hano barankiri muto urumva usugira ati azoza ndasi oya nta cyo kurasa uzosubira ku telefone ndako cyangwa uzonshire muri liste ntwara gusa kimwe cyo kirangene ntukirengene oya undabiregere byo kuvuga ndosarishwe by'urubanze mbicyasiyo zaratwara emwe genda mutabure bitukiri kumwe namwebwe mugabo harantobeye kandi yo namakare nemera ngo ambwira ngo tugire ngo dote kari yewe mana muryango ura papa yaguze kuwa mbere hano ni misi 40 irakwiye Aujourd'hui aussi c'est un autre jeu.